Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 20 Nyakanga mwakoze kwitaba isango ry'amakuru ya RPA ijwi ry'abanyagihugu ingingo nkuru ashimikiyeko. Ishirahamwe Fomiri hingura umwavu n'ubu ngo rihakwa gucereza abarimyi impungenge z'umushikiranganje mushasha w'uburimyi n'ubworozi nkuko muza kumwumva muri ano makuru. Icika ry'umuyaga nkuba rirahungabanya ibikorwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura kuri uwa Mungu. Ingenzi zishika 30 zarasivye kubera ico kibazo. Nkuko mubimenyereye naho ku misi yose ya kabiri dusozerera amakuru ku kiganiro Ubahuka. Abatumire b'uyu munsi bacijya nino ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu nk'inyishu ku kibazo c'ubukene bw'igitoro mu Burundi. Saya gusa turabafitiye n'ayandi mu kanya idonido. Duhereye amakuru kuri no nkuru iciye ku masonga yo mu gisata c'umutekano. Umuntu umwe yaraye yishwe uwundi arakomereka ku musozi Yaranda uri muri zone Kirundo komine n'intara ya Kirundo. Umuhisi yari umugabo w'imyaka 41 yamenyekanye ku izina rya Kanyabigigo Ezekiel. Inkuru ziva ku musozi Yaranda zivuga ko uwo mugabo yishwe ku mugoroba wo kuri uwa mbere n'abanyagihugu bababajwe nuko uwo muhisi nawe yahatswe kugandagura acumisa imbugita yo mu Rubavu. Umusore yari asanze ariko yikinira agapira. Uwo yacumiswe azwi ku izina rya Niyo Mugabo Filemon, umusore w'imyaka 25 ubu ariko avurirwa ku bitaro vy'Ikanyinya ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo. Inkuru ziva mu gipolisi zivuga ko nyene gucumitwa imbugita yari afitiye amafaranga uwo muhisi. Kubwizo nkuru nyene abaciye nabo bafata ingingo y'ukwihanira bariko bararondegwa. Mu gisata c'intwaro naho nari mpejeje kubibabwira abantu barenga 30 barasivye urugendo ku mugoroba wo kuri uw'Imana uheze ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye. Amakuru atangwa n'abakorera kuri ico kibuga c'indege ca Bujumbura amenyesha ko izo ngenzi zari gufata indege y'ishirahamwe Brussels Airlines zitashoboye kwandikwa biturutse kw'icika ry'umuyaga nkuba. Iyo ngorane ikabikunze guhungabanya ibikorwa bimwe bimwe. Emmanuel Niyungeko. Bamwe mu bakozi bakorera ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura bavuga ko ingorane ifatiye kw'icikagurika ry'umuyaga nkuba ihungabanya bimwe mu bikorwa. Akarorero ka hafi batanga naka abantu barenga 30 basivye urugendo rwabo ku mugoroba wo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 18 Nyakanga umwaka wa 2022. Amakuru atangwa n'abakozi bakorera ngaho ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye avuga ko izo ngenzi zategereza gufata indege y'ikompanyi Brussels Airlines zitashoboye kwandikwa mu mashini kubera icika ry'umuyaga nkuba. Ku bwabo bakozi iyo ngorane imaze amayinga arenga 2 yibonekeza bituma nitumatumana ku buhinga bwa internet ridashoboka bigatuma mbere n'ibikorwa bitari bike bihagarara. Umwe mu bakozi bakorera ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye arabitwiganira. Muzi minsi yibonekeza icikagurika ry'amatara y'utavanako bazimpindukiza ibicanye zitatu. Rimwe biracereza ingenzi cyangwa gusanga connection iracitse bigatwara umwanya ku bantu bariko baragenda. Ikanabaje biratuma uko akibo bitagenda neza. Hari umwana baba bafise imizigo yabo ku makompanyi baje kurondera ariko usanga babwira ngo amaconnection ntayo, amatara yacitse. Hari igihe usanga abadedwani two baje bazanye bakamara iminsi ngahango amatara gumacikagurika. Eka amatara n'ikibazo ngaha kure kandi urumva ayo matara acaza kurikirana internet n'amasikaneri yagenda akora neza mu gucikagurika ashobora gutera ibibazo umwanya wose. Ico umuntu yosaba nuko ababijejwe kugarukira ikibuga c'indege ca Bujumbura ni ikibuga c'abantu bagendera. Barakwiye ko umuyaga muto kwigira ubura, internet ntibure, abantu benshi bahagenda bayiduga. Amasoko ya RPA mwishirahamwe Burundi Airlines rijejwe gutunganiriza ingenzi ku kibuga c'indege ca Bujumbura avuga ko muri abo bari basivye ingendo bamwe muri bo bafashe indege y'u Rwanda Rwandair kuri uyu wa mbere, abandi nabo bajana n'indege y'ikompanyi yo mu gihugu ca Ethiopia Ethiopian Airlines. Kuri ivyo uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera Colonel Prime Yamuremye umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Burundi Airlines ariko akaba yaduciriye ko telefone tukimara kumwidondora.
Urakoze Emmanuel Niyunge ko ubu naho tugaruke ku ngorane zihanze abakozi bo mu mashirahamwe yigenga acungera umutekano. Imwe muri izo ngorane bavuga ko bafise ntiyijanye no kudahabwa amasezerano y'akazi, ivyo bavuga ko badasiba gusaba abakoresha babo ngo barenganurwe ko ariko bikaba imfagusa. Inkuru ya Eloge Divin Remesha. Ukudahabwa amasezerano y'akazi ni imwe mu ngorane nyamukuru abahurikiye mu runani rw'amasendika y'abakozi b'amashirahamwe yigenga acungera umutekano bashikirije ubushikiranganje bw'umutekano, intwaro yo hagati be n'iterambere kuri bose. Nk'uko biri mu cegeranyo bashikirije ubwo bushikiranganje, icegeranyo kirimo ingorane abo bakozi bahurikiye mu runani Febusitraseg bafise, bavuga ko bakoresha babo babi mu burenganzira bwo kumenya neza ico amategeko abemerera hamwe n'ico basaba mu kazi bakora nk'uko bitegekanywa n'amategeko agenga akazi. Umwe mu bakorera muri ayo mashirahamwe yabwiye RPA ko amashirahamwe amwe abwira abakozi bayo ayo masezerano y'akazi ku munwa gusa. Hanini urasanga dukoresha ata kontra de travail dufise, baragusomera gusa ushingira muri formation barakubwira ko bazogwa kontra. Amasoko yacu muri abo bakozi abandanya amenyesha ko n'abagiriwe ibakwe bagasinyishwa ayo masezerano abakoresha babo batigera bayubahiriza. Kandundura ngo ntibanemererwa gusigarana amagopi y'ayo masezerano. Hambavu y'ivyo abo bakozi bakaba banamenyesha kandi yuko hari n'izindi mpapuro z'akazi bataronswa kandi bafitiye uburenganzira. Ivyo bamwe muri abo bakozi babona ko bikorwa nkana kugira ngo ntihagire uzohava abashengeza. Nk'akarorero attestation de service n'ama-attestation de service landi nico twita birete de paye, ivyo bintu ntidukunze kubironswa b'amashirahamwe ko n'abagize ngo bararungitse mu zabukuru hariho bamwe uca usanga badahawe n'izatestation, agiye muri NSS agasanga nta n'izina ryiwe ririyo. Tugasaba rero leta ko yohaguruka natwe abana b'igihugu tukamererwa neza nk'abandi. Ibura ry'amasezerano y'akazi rikaba rero rituma bamwe muri abo bakozi batubahirizwa mu kazi kabo, mbere ntihagire n'uturusho bigera baronswa nk'uko babivuga. Ni inkuru tuzogarukako. Ishirahamwe rihingura ifumbire FOMI ko ririko rirakora ijoro n'umurango kugira rishobore kuronka ifumbire rikwiza abanyagihugu bose bayikeneye. Byashikirijwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi inyuma y'urugendo yagize kuri uwa kabiri mw'ihinguriro FOMI aherekejwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Sanctus Niragira, ariko akaba adahisha ko afise amakenga. Aravye uko ibikorwa bigenda muri iryo hinguriro nta kabuza abona ko bazocereza abarimyi. Sanctus Niragira n'umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi. Twasanze bari ku kivi, nivyo murabona imvura yatasuye, nabo batwemereye ko bagiye kongereza inguvu, mbere banatubwiye ko bakora amasaha 28 ku 28 imisi 7 ku ndwi. Nivyo twari tuje kwirabira, twasanze koko bari ku kivi, nivyo bari ku kivi, ariko turavye ivyo dukeneye, ivyo twabatumye tukaba twabasabye ko bokongereza inguvu gusumba uko bariko barakora ubu, kugira ngo turabe ko uno mwaka witiriwe uburimyi utohava tubera imfagusa. Turabona ko ivyo dusaba FOMI bibandanya vyongerekana ku mwaka, kuvuga uno munsi tubiravye turabona yuko hari agahaze. Mugabo nk'uko mwabibonye, twabonye yuko rino hinguriro FOMI bariko baragura inganda zabo. Uno munsi biraboneka yuko ubushobozi bafise n'umurindi abarimyi bariko bigoye ko bashobora gutunganirizwa muri vyose baba basavye, nubwo batunganirijwe harabamwo ugucegwa. FOMI twizeye yuko nabo nyene niko babitubwira, turavye uko bariko barakora, turavye ivyo bamaze guhingura, biragaragara ko bidakwiye. Mugabo baturemesheje batubwira ko ifumbire twasavye rizoboneka, gusa turi n'amakenga ko hashobora kuba gucegwa, ariko navyo baratubwira ko bari ku kivi kandi bariko barakora uko bashoboye kose kugira ngo nubwo twocegwa
ko gucerwa kutoba ukwimonogoje kocerwa gato mugabo iyo fumbire ikaboneka. Tubibutse ko mu nama yaremeshejwe ku munsi wa gatandatu uheze ihinguriro FOMI ryemeye ko rifise gushika ubu amatoni 17,000 vy'iyo ntabire mu gihe kwirima ry'agatasi hakenewe amatoni 50,000. FOMI yashikirije kandi ko ibuzwa gukora uko ivyipfuza n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Amakuru mu Kirundi arabandanya dutandukira igisata c'indero. Amashure y'umwaka w'icenda yo ku mashure shingiro 3 yo muri komine Gashikanwa intara ya Ngozi niyo yafuswe n'umuyobozi ajejwe ivy'indero muri yo komine yisunze ikete ry'umushikiranganje ajejwe ivy'inyigisho rivuga ko ishure ridakwije abana 25 ryugagwa, naho ubushikiranganje bwatomoye ko atamwana azokugwa mu karere arimwo ngo ajanwe mu kandi. Uwo muyobozi w'indero muri komine Gashikanwa yimuriye abana biga muri ayo mashure yafuswe mu kandi karere ka kure, abavyeyi bagasaba ko vyohindurwa. Idonido na Marie Ange Irakoze. Ayo masomero yo mu mwaka w'icenda yafuswe nayo ku mashure shingiro 3 ariyo Ecofo Ngoma, Ecofo Kabamba ya mbere ni ya kabiri, akaba yarimwe abanyeshuri 52. Abo banyeshure bakaba barajanywe kwiga mu kandi karere ku ngingo y'umuyobozi w'indero muri komine Gashikanwa Alexis Manirambona. Nkuko bivugwa n'isoko ryacu, iyo ngingo nayo ikaba itakurikije itegeko ry'umushikiranganje yari yashinze yuko atamunyeshuri yokugwa mu karere arimwo ngo ajanwe mu kandi. Abavyeyi n'abarezi barereye kuri ayo mashure bavuga ko badatahura ingene bajabukanwa ahandi kandi ibitigiri bihari by'abanyeshuri biga mu mwaka w'icenda kuri ayo mashure shingiro uko ari 3 bikwiye. Kabamba ya mbere ya kabiri na Ngoma bose abana bo mu icenda batotaliza 52. Hanyuma ayo mashuri nyene Ecofo Ngoma niyo arifise abana 9 gusa. Ni kuvuga rero yuko kubera ko kuri Kabamba ya mbere na Kabamba ya kabiri hari abana benshi kwa raporo y'Ingoma, uko ikete bivuga abo bana ntibari kubaronka kwiga mu yindi rezo skolere mu kandi karere, bategerezwa kuguma mu iyo rezo skolere barimo. Ni kuvuga abo bana nk'ubu kuri ishuri ry'Ingoma bacu babazana bakabagabanganya kuri Kabamba ya mbere n'iya kabiri kugira bose iyo 9e classe ya 9e igumeho. Mugabo cyo baciye bakura mu karere rezo skolere to Kabamba bashaka bajana muri rezo skolere y'Imusumba aho bita kuri Ecofo Ruhengeri. Abavyeyi bafise ubwoba ko abana babo bashobora guheba kwiga kuko urugendo rwongerejwe nk'uko bimaze gutangura kwibonekeza. Nta miduga nta agenda n'amaguru kandi benshi barahetse kumva nabona ibintu by'abana b'ubu ifuro bafurugisa cyane mu bintu by'ishuri sikirenga bakuye aho bari begereye biga ukabajana ibirometero 4.5 ari ikibazo. N'ubu rero urabona ko ari umwaka w'ishuri gitangura no kuvuga ko ibitigiri by'abazoheba bizongerekana. Uruganda rwa RPA rwarondeye umuyobozi w'indero muri komine Gashikanwa Alexis Manirambona yatubwiye ko we yubahirije ingingo yafashwe n'umushikiranganje. Mu ntara ya Cankuzo naho ubwinshi bw'abanyeshure mu masomero ni kibazo gihanze abigisha bo muri komine Mishiha. Abo bigisha bavuga ko batagishobora kuronka n'ingene bigisha abo bana nibabahanje bose kubera hari n'abasigaye biga bicaye hasi. Onezime Dushibagize. Ishure shingiro ryo muri Rusindu ya mbere co kimwe n'irindi riri muri komine Mishiha ni bumwe mu borero bw'amashure yo mu Cankuzo afise abanyeshure b'umurengera. Ibintu aho bigeze muri kino gihe abigisha bavuga ko hari n'abanyeshure basigaye biga bicaye hasi. Uwo mwigisha avuga ko naho umwaka w'ishuri watanguye neza ibintu vyahavuye biyangara mu nyuma. Umwaka w'ishuri wa 2022 ushira 2023 watanguye neza mu buyobozi bw'indero muri komine Mishiha, ariko utangurana ingorane nyinshi nk'ikene ry'intebe aho nta n'imugihe ibitigiri mu masomero z'abanyeshure zabaye umurengera bw'ibitego cyane. Hariho mbere n'amashuri amwe abana bicara hasi ku buryo umwigisha utaronka naho uhonyora. Aha tuvuga nk'amashuri shingiro ya Rusindu ya mbere hamwe na Mishiha eka mbere n'ahandi. Ku rundi ruhande abo bigisha nyine bavuga ko haheze igihe barahawe umuhango bababwira ko hagiye gukorwa izindi ntebe z'abanyeshure kugira ngo barabe ko ico kibazo cotererwa umuti, ariko ngo barindiriye gushika ubu amaso ahera mu nzira, bagasaba leta gutorera umuti ico kibazo.
twumva ngo harabaye itangwa ry'amasoko yo gukora izo ntebe ariko tubona n'ubu ata kintu kiravamwo twasaba rero ubushikiranganji bujejwe indero ni ukuri bufashanye n'abajejwe indero mu ntara canke mu makomine kugira ngo turabe yuko ico kibazo kigiye gatorera umuti. Isoko ryacu aho muri komine Mishiha mu ntara Cankuzo rimenyesha ko izo ngorane zijanye n'ubwinshi bw'abanyeshure hasanzwe hari n'izindi ngorane zifatiye ku bukene bw'ibikoresho mfashanyigisho. Tukiri muri ico gisata c'indero nyene ibikorwa vya buri munsi mu mashuri amwamwe afise uburaro hirya no hino mu gihugu biracumbagira kuva uyu mwaka w'ishuri utangura. Abayobozi bashoboye kuvugana na RPA bavuga ko biterwa n'icegwa ry'amafaranga leta yategerezwa gutanga ngo basumire abanyeshure kugira babe baragaburira abanyeshure bakoresha amafaranga y'ishure avuye muri bo ayo nayo yarasanzwe akoreshwa mu bindi vyankenegwa mu buzima bw'ishure. Eric Niyonzima. Turi mu ndwi ya kabiri kuva umwaka w'ishuri wa 2022 ushira wa 2023 utanguye ni iminsi mike ariko niyorohiye abayobozi b'amashuri afise uburaro gushika leta y'u Burundi ntirabarungikira amafaranga yo kugura ibifungurwa by'abanyeshuri. Abo bayobozi kugira babe barabesheje abanyeshuri bahisemo kwikora ku mafaranga y'ishuri atangwa n'abanyeshuri uruko baje gutangura igice cy'umwaka w'ishuri. Kubwo abayobozi b'amashuri y'indaro ayo mafaranga mu bisanzwe afise icaba yaragenewe niho gufasha ishuri mu bindi bikorwa bikenewe mu kubesha ishuri ku munsi. Abo bayobozi bagatanga karorero k'amashuri atagira amazi imodoka y'ishuri arikoreshwa mu kuvoma ukugura inkwi zo guteka hakora iyo modoka nyene mu kuziseha aho muri kino giheho c'ubukene bw'igitoro bikaba vyarabaye amananiza na nyamodoka nyene abayobozi benshi bavuga ko zishaje uko zikora ariko nazo zikenera umufunda zikora. Aho bigereye rero abayobozi bavuga ko utwo dufaranga tutagiye kumara kabiri. Bamwe muri abo babwiye RPA ko babanje kuriha amadeni bari bafitiye abasanzwe babaha imfungurwa z'abana ayandi bagerageza ko baraguramo ivyo babiramaza kabiri abanyeshuri. Abo bayobozi rero babona ko ari nka hamwe vuba bwango ubushikiranganje bubajejwe butobagarukira ko bigiye kubananira kuko kubwabo bazosubira kugurana ifungurwa ivyo navyo abadandaza bakaba bafatira ko mu kubazimba. Urakoze Eric Niyonzima. Imbere yo gutandukira igice ca kabiri cano makuru dusimbire mu gihugu kibanyi ca Tanzania aho nubu atagahengwe ku mpunzi z'abarundi bari mu makambi muri ico gihugu. Abo mu makambi y'Induta bamazindwi zibiri baronswa amazi nabi bayahawe naho ngo bavoma umwanya uri hagati y'isaha n'amasaha abiri akaba arugawe ibiheza bikabagora ingene bateka n'ingene bagira isuku. Ni inkuru ya Emile Nibasumba. Mwikambi y'impunzi ya Nduta kuronka amazi meza bisigaye arakananira abahinga. Abarundi bahungiye muri iyo kambi bamenyesha ko kuvaho Sudi Mwakibasi ajejwe ibibazo by'impunzi muri Tanzania agendeye iyo kambi haracindwi zibiri haciye hatangura kwibonekeza ubukene bw'amazi meza. Amazi barugaye habonetse dukeya nyine bamwe bakavoma abasigaye urashobora kumana nk'indwi yose utarosa amazi n'ingorane cyane bayarekura akanya gatoyi cyane hawa bagaca bongera bakayatwara. Ubuzima bw'impunzi zo ngaha mu Nduta ibintu ubona ko ari agatotezo kadasanzwe bariko barakora hasi hejuru kugira ngo tugende. Abo barundi bo mwikambi y'impunzi ya Nduta bavuga ko muri kino gihe biriko birabagora ingene bategura imfungurwa hamwe no kugira isuku kubera ubwo bukene bw'amazi meza. Umva utarusa amazi rero ufarabo yuko buzoca n'indi kitabuzwe coco no kumesura ivyo ntibigiheza ngo bikunde koza abana canke kwiyuza wenyene narumva kisigaye ari ikintu kigoye cane. Ihohoterwa ry'urusukirane ririko rirakorerwa izo mpunzi ngo ririko rizituma gucika ivutu. Bamwe muri bo ngo batanguye kwiyandikisha ngo batahuke kubera kubura uko bagira nk'uko isoko ryacu ribandanya ribivuga. Ngatotezo bariko baragira urabona ko hasi hejuru bakeneye yuko ata muntu n'umwe kugira ngo mu minsi ibyo yubakira ngaha. N'intumbero bashatse mbona bariko barayisiga ko abantu benshi bariko bariyandikisha kubera ubwoba bafise agatotezo k'ico ukoze kose ubu nivyo nifomo. Ikindi kibabaza abo barundi bahungiye mu ikambi ya Nduta ngo nuko banabujijwe kuja kuvoma mu ruzi rubegereye rwitwa Ndorobo. Bavuga ko igipolisi ca Tanzania cazibije amashami y'amahwa bita imibambangwe kugira ntihagire n'umwe aja kuvoma y'amazi. Mwomenya ko Sudi Mwakibasi ajejwe ibibazo by'impunzi muri Tanzania yahaye impunzi kiringo ntabanduka kitarenze umwaka uhereye ku igenekerezo rya Ndwi Ruheshi aho yamenyesheje ko uzoba atarataha muri ico kiringo azoheza akibonerako. Ubu
ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ubahuka kuri uno wa kabiri tuza kurabira hamwe ko ingingo leta yafashe nk'inyishu ku kibazo c'ikena ry'igitoro mu Burundi zoba ziganisha ku nyishirama. Uyu munsi igitoro mu Burundi kiriko kizanwa kikongera kikadandazwa n'ishirahamwe Regideso rijejwe gutanga amatara n'amazi mu gihugu. Ikiganiro ubahuka mugishikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Ubahuka. mu mpera z'ukwezi kw'indwi mwaka w'ibihumbi 2022 aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yahuye na bamwe mu barundi baba mu mahanga mu ntara ya Ngozi, yavuze ko ikibazo c'igitoro mu kwezi kumwe kizoba gitorewe inyishu bidatevye kw'igenekerezo rya 2025 Myandagaro. Ishirahamwe Regideso risanzwe rijejwe gutanga amazi n'amatara naryo rica risohora itangazo rimenyesha abafise amasitasiyo ko rifise igitoro mu bubiko, rinatako yemanga ko rifise ububasha bwo kwinjiza amaritiro 200,000 ku kwezi. Gushika ubu rikaba ari ryo ririko rirakigurisha mu Burundi. Mbega inyishu umukuru w'igihugu yavuga mu kwemera ko mu kwezi kumwe ikibazo c'ikena ry'igitoro kizoba gitorewe inyishu kwari uguha uburenganzira Regideso rikaba ari ryo rirangura ico gitoro. Ishirahamwe Regideso ryoba rifise ubushobozi n'uburyo bukwiye bwo kwinjiza igitoro no kukidandaza mu Burundi. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo, hamwe na Jeremy Minani umunyepolitike akaba n'umukuru w'umugambwe RDB, nibo batumire b'ikiganiro ubahuka cyo kuri wa 20 Nyakanga umwaka wa 2022 baza guca hirya no hino ivyo bibazo banaterera ivyokorwa kugira ikibazo c'igitoro gitorega umuti urama. Kuri mikro muri kumwe nanje Marie-Ange Irakoze, ndabaramukije ndabaha n'ikaze. Niki ryanje kweli niki ry'abanyagihugu. Kwigenekerezo rya 29 Myandagaro ku rubuga rwiwe rwa Twitter, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yanditse ati: ndashimiye umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu aciye ku butwari bw'umuyobozi mukuru wa Regideso yamenye gukora icajejwe mu gushikiriza igitoro abakidandaza bari bananiwe kugishikana. Evariste Ndayishimiye yongeye ko ati leta y'u Burundi ntidandaza igitoro ahubwo yafashe iyo ngingo kugira yorohereza abarundi. Naho bimeze uko, Faustin Ndikumana asanzwe akurikiranira hafi ibijanye n'ubutunzi mu Burundi avuga ko insiguro leta yatanze mu gusaba ishirahamwe Regideso ngo ryinjize igitoro zidafashe. Aha akanamenyesha ko ivyatumye ingorane y'igitoro ibaho atari vyo biriko bitorerwa inyishu. Ikiganiro urongo Regideso yashikirije yavuga ngo leta yamusavye yuko yo kuri igitoro kubera ngo ritanga amadovize menshi ngo bwa igitoro n'ikindi usanzwe igitoro nk'iteza kuba presi kuvuga uti leta yatanze amadovize angana gutya hanyuma igitoro abapive ntibacinjije cyari hari kuza amaritiro ya naya bacinjije twarakoye maritiro ajanye najya maritiro usanga dukeneye ukwezi ku kwezi. Hanyuma ikindi nukuvuga tuti none niba abapive bayironke bizotazana ibyo bitoro none nta audit ntanke. Hanyuma ikindi ngene ibintu by'urudana zibine bikorwa none aya madovize bayabaha mu minwe konzi mu bisanzwe amahera muri bere bari kabiha ama importation nukuvuga yuko abantu bari mu bitoro haba leta yakoresha amahera yayo mu kuriha abafournisseurs bo hanze barungitse igitoro mu Burundi kuvuga ngo barabaha amahera bayabahara avance hanyuma igitoro nicinjije. Ubundi kuvuga ati hari ingorane ko leta ishobora kuvuga ati mu gisata kana kare kambanze nje mfashe ni ibintu bisanzwe mbwa bikaba ivy'umwanya muto. Ikindi gusoma kibaza n'ikibazo ati none leta n'amasezerano nakigirana na Regideso ya sous-traitance ati twebwe leta twashaka kwinjiza igitoro mugabo n'amasezerano tugiye sous-traitance mu twinjiriza igitoro mu kidandaze ivyo nari gasubijana no kuraba ubushobozi bwo kubitunganya Regideso bifise na cadre legal mu mategeko y'ikirakorera
mu kwikira ko ibintu bijanye n'amategeko nyimba rero bashaka kuyihindura mission bakavuga ati no kwiniza igitoro mugabe twe twumvira yuko ibintu nka bene bicaka bijamwo bimara umwanya muto yeshira amajya leta ikamara umwanya muto kugira ibibazo bibanze bishobore kuva mu nzira bone neza sure kubishira mu mushasha muganda ubundi tukaza ko batire bine birazana ico gitoro n'abandi bandanya bakizana ubundi nta muntu ushaka kuzana igitoro ahamara agiye kuyakura ku isoko y'aje kararere none ya madovize ritanga amadovize angana kuri abo bose kugira babone utuntu yakiza cyane yakizanye ko ubundi amadovize bombe yishira hamwe rimwe nka monopole kabone ubundi ugiye kuyahindishira hamwe mu gitoro cinjira muri kantine mu mengo nta kibagihinduye kuko hatarinjira amaritiro nyine asanzwe agaragabanganwa bigoranye urumva ubushobozi bwo kugura bw'igihugu ntibuba buriyongera. Kubwa Jeremy Minani umunyepolitike akaba n'umukuru w'umugambwe RDB inyendamuvano y'ikena ry'igitoro mu Burundi nuko ico gisata ciharijwe n'abantu bamwe kandi atakindi kibaraje ishinga atarukuzuza imifuko yabo. Aha avuga ko kubona bazana Regideso mu vy'ibitoro ari ukongereza akajagari. Igisata cyo kudandaza ibitoro mu gihugu cacu kirimo ingorane nyinshi. Izo ngorane ziterwa hanini n'ibintu bibiri. Bwa mbere icyo gisata gitunganijwe nabi. Gitunganijwe ku nyungu z'akagwi k'abantu bakeya bari ku isonga ry'igihugu hamwe n'inyungu z'akagwi gatoya k'abantu bari kuri yo kudandaza icyo gitoro kandi bahawe ubwo bubasha bwo kudandaza igitoro bonyene kubera ko begereye umugambwe CNDD-FDD canke bakorana n'abakuru bamwe bamwe mu bari ku isonga ry'igihugu. Inyungu z'ako kagwi k'abatwara igihugu nabo bakeya badandaza icyo gitoro nizo misi yose zama zije imbere y'inyungu y'abarundi bose. Mbega kubera icyo gisata jewe nk'ubu mfise amafaranga ntashobora kuvuga nti ngo ntangure kudandaza ibitoro kubera iki cugaye barobanura kubera iki umuntu nahato bari mu mugambwe runaka naho yoba ari umunyamahanga naho yoba hari mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mugabo akaba afise ubushobozi bashobora kumureka akadandaza ibitoro. Kuvuga ngo uzanye Regideso ngo abariyo itanga ibitoro ubuzanya akajagari mu kandi kuko ubwa mbere ho shyiramo Regideso mu byo rijeje nta gutanga ibitoro birimo. Ntushobora rero kuvuga ngo uzanye ishyira hamwe ridafite uburenganzira ridafite n'ububasha bwo kudandaza ibitoro ngo rijeje ico gisata kuko ubuje kuzana akajagari mu kandi ntushobora gutorera umuti ingorane ziri mu gisata runaka mu guhonyanga amategeko agenga ico gisata. Regideso nishyira hamwe ryananiwe gutorera umuti ibibazo rijeje amatara n'amazi mu gihugu cyabaye ikibazo cyakananira abahinga ni ikibazo cyatumye ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma cyane. Regideso nishyira kora ryonyene nta buntu rihiganwa na abatwara igihugu baragigaruriye nibo barikoresha ku buryo rero ufashe mu iyo shira hamwe ababijeje dandaza kw'ibitoro bisigura yuko na cagisata kiba kigombe gifatwe mu minwe n'abatwara igihugu. Nisi y'abanyagihugu. Mbega none kubona ishirahamwe Regideso ari ryo ririko rigurisha igitoro uyu munsi abarundi bo kwizera ko ari umuturama ku kibazo c'ikena ry'igitoro. Niki janje kweli niki y'abanyagihugu. Umuti wa politiki uhagaze ku itunganywa rishasha ry'igitoro ngo niho muti woza urandura burundu ico kibazo c'ikena ry'igitoro mu Burundi. Iyo niyo nyishu itangwa na Jeremy Minani aho anibutsa ko gutanga amafaranga y'agaciro mw'ico gisata ari ntayegayezwa. Ntushobora guteza imbere igisata na kimwe cy'igihugu na cyane cyane igisata c'ubudandaji utaretse ngo habemo guhiganwa. Urareka ico gisata kikugururirwa bose bishoboye kandi bishaka. Iyo biretse gutyo umwe wese acakora neza kugira ngo arushane n'ubundi kuko udakoze neza nturonka umwimbu abantu baca baguheba. Iyo rero uvuze utireka ibintu bijeje akagwe k'abantu bakeya naho bazogira amanyanga tugume tubakingira ibiro bisaba umuti wa politike bisaba yuko abatwara igihugu bahaguruka bagatunganya urwego neza gushasha hagacamwo abantu babishoboye kandi babishaka ta umuntu araje ngo bava mu mugambo y'ubuhe canke bavamo bafitaniye ubucuti buhe n'abatwara igihugu. Ikibazo ca kabiri cerekeye burega amafaranga y'agaciro.
amafaranga y'agaciro mu Burundi ntayahari naho ico gisata ugisubiramo neza ati amafaranga y'agaciro hari igitoro kizoguma kiri ingorane ko abadandaza igitoro bakirangura mu mafaranga y'agaciro ntibikirangura mu mafaranga y'amarundi ku isoko mpuzamakungu badafite amafaranga y'agaciro bicibagora rero aya mafaranga y'agaciro abura kubera igihugu cyacu kiri mu bwimo rwazanwe umugambi CNDD-FDD mu 2015 CNDD-FDD yararahiye ku bwimo tutorera umuti biciye mu bijyanye ikigega cy'igihugu gisigaye kigaragara none wotorera umuti gute ikibazo cy'igitoro ati amafaranga y'agaciro ahari nabyo nyine no bisaba umuti wa politiki abatwara igihugu bahaguruke bagwanye bakaboko bari muri bo hanyuma ivyo biheze batorera umuti wa politiki ngorane turimo hanyuma dusubire ku iterambere twarimo imbere y'uko umugabo CNDD-FDD ushika ku butegetsi. Faustin Ndikumana mu gusozera avuga bimwe bimwe mu vyotuma ikibazo c'igitoro gitorerwa inyishu mu Burundi. Aha amenyesha ko leta itoba umudandaji ngo yongere ikurikirane ico gisata. Kubwiwe imiryango yo kuguruka ababishoboye bagahiganwa mu kwinjiza igitoro mu Burundi. inyishu muri rusange zirejeje zikuba kongerezwa ubushobozi bwo kugura igitoro bw'igihugu abashaka kuja mu bitoro bakajayo bagafata amashirahamwe abishoboye badekimba n'ingene ababishoboye n'ibisabwa hama dovize bakaronka kwiya igitoro kikinjira hama rigide zero nawe bigiyemo niba ko ari gufasha umwanya mutoyi muri management worakwa babishoboye mugaba hane sinibaza y'ureka yivuga ngo ngira nje mu kuguma ndandaza igitoro gushika siyo ma mission yayo mu bisanzwe ntacabura ico bitari regulation uko leta irabigira mugaba abandi ruko barabikora ubundi uri kibaje kubikora ukontrola naho n'uri bitangura kuba ikibazo ariko rero nibaza yuko ico kibazo cyo mu vyihuta ariko kifatigira ku nyishu zitatu zikomeye kongereza ubushobozi bw'igihugu ndasubiye ubugura igitoro no kureka rero abishoboye bakabijamo berekana ingene babishoboye ibyo soko y'ibitangwa babishoboye n'ingene babikora akabana organe zo regirasira ko ariko barabikora neza bikurikira zivanga amadovize ngo bayaguhaye nk'ibinjije igitoro none ntuhanwa ibyo mu Burundi ni rero bigoye hanyuma ikindi gikurikira ni kuraba rero yuko igitoro cyo kubika umwanya munini ikindi cyo kitarashobora kuza kugira stockage yacu ishobore kuba yo bika ibitoro bitari bike ubundi nibaza ko riri gerageza bakaraba yuko kuko management y'ukuraba nyine kandi bikora no kuraba yuko yo bishora umwanya munini kandi sanzwe jejwe n'ibindi bigoye ugasanga amatara nayo nyene n'ikibazo amazi ejo bagenda hari ugasanga nk'amatara bariko baratanga bariko barubaka ugasanga amatara ntibatinze bayaro isanganiwe n'ibibazo kandi binini bihanze abarundi umva rero no kuraba ubwo bushobozi yuko nabwo bushobora kuko no muri iyo minsi ndashobora gusanga bisubije inyuma n'ibindi byabara mugabo je nibaza ko inyinshi nyamukuru no kongereza ubushobozi bwo kugura igitoro hanyuma abakigura nabo bagakontorwa uruganda rw'irigirasiyo inzego ziriko zirakora ibintu bikorwa mu muco nta muntu ashobora kunyegeza ikintu uwo urishira hamwe ukanyegeza amahera y'igitoro ukikane hari inzego zikukontora abantu babishira ngaho sandege ziriko zirakora amawodi tashoboka nibaza ko ivyo bidashobora kuba. Nino kuri ibi bishikirijwe na Faustin Ndikumana dusozereye ku ikiganiro ubahuka cyo kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 20 Nyakanga ikiganiro cari gishimikiye ku nyishu yatorewe ikena ry'igitoro urudandazwa rwacu rwahawe ishirahamwe rijejwe gutanga amatara n'amazi mu gihugu Regideso. Mwumvise ko hakenewe ko igisata c'igitoro gitunganywa gushasha ababishoboye bagahiganwa. Mwumvise kandi ko leta itegerezwa gutanga amafaranga y'agaciro kugira abaje kurangura ibitoro mu mahanga babashe kukigeza mu Burundi. Ndashimiye abatumire bacu Faustin Ndikumana na Jeremy Minani, ndabashimiye namwe mwari muduteze yompi naho ubutaha. Ubahuka. Marie-Ange tugukengurukire nawe we kuri ico kiganiro uhejeje kudushikiriza ni naha dusozereye ano makuru mwakoze mwese mwaduteze yompi bakoze bagenzanje bayatororokanije bakenuye n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza amahoro ahiwanyu.